Hey everybody, you better know this. My name is Rwambo OG, all the way from Black Media. Nkuko imenye nize ko amaze kuba unagira subscribe ku mbuga zacu zigenda zitandukanye, zirimo TikTok, Instagram, zirimo na Facebook, tutibagiye na YouTube, kugira ngo tugende duhana amakuru agenda atandukanye abari kavuga muri entertainment 2 indwi. Namatswa ndakubwira Jane Rwambo OG nkuko imenyereye, ako kandi sindi jenyene imbere ya screen zawe, ndi kumwe n'umutumira adasanzwe, ndi kumwe n'umuhinga, ndi kumwe kandi n'umusesanguza adasanzwe, ndi kumwe n'umujama nemera sana, ndi kumwe kandi numwe mu barabira kure entertainment ya 2 indwi, ndi kumwe nakoresha umwanya, ndi kumwe Rwambo. You're good. Hello guys, mwese bien, muri fresh. Uko bien? Chemeze neza. Brother. Yeah. Zama siku. Nzuri kaka. Jenny baze uko twaherukana hariziga kitari gito cyane gose, nubwo turi hagati mu mwaka. Antuka uramutse abakunzi ba Black Media ukababwira nakajambo runaka, and then tukacha utangwa n'ikiganiro tumeze cool, tumeze fresh sana, twe tumaze kwinjira muri be y'ikiganiro brother. Kabisa. Bwo ndafita nka televiziyo nyene ifite imyaka myinshi muri game yaramuye. Media nyinshi. Haro media nyinshi zabaye kubera Black yabayeho. Ikoze nibuka ba big bakikorera ko kera. Ibihe vya Black FM, Black TV, whatever. Za Magic, za Wakaza, donc ba Akiston. Ego. Kera cyane. Iyi ni media ikuze kabisa. Brother, nturuwa vuba. Genda yizi je burya narambe muri no game. Urabunyoye sinzobambwiye ngo mu entertainment wakweyo moto bro. Impamvu nakweyo moto. Nararavye nsanga abantu bose babaye hiti bakoze amateka na kintu kimwe bigeze bakora usigura umwana wabo cyangwa umuzukuru ati jewe ibintu nakwiye mwibi benshi uzumva ngo naravyaye naranywe inzoga nyinshi ngo nanwa buri munsi naragize nayo amateka no samateka urugendo rwawe rwo kuva kwa Akiston, urugendo rwawe rwo kwa Satubi, urugendo rwawe rw'iyo ntazi kugera nuno munsi duhuye no munsi bimeze gute bro? Urugendo rwanje mani rwaciye mu nzitizi nyinshi, ingwano nyinshi, ntambara nyinshi, ugwanko rwinshi, ariko turagwana navyo maka turashika aho tugeze no munsi. Kwa Kizdani nahantu nakuye ico bita kwinjiza amafaranga, nahantu nabayeho nandikisha amafaranga par mois. Kwa Sadbi naho nahantu nabayeho ndiko ndiga icitwa entertainment. Donc hariho ishure, harabaho ishure n'ivyunguka. Ishure kwa Sadbi, ivyunguka kwa Akiston. Kwa Sadbi kwari ukwiga ingene imbuga zikoreshwa. Shaka twinjire wado cyane pole. Ni gute wagiye kumenya na Satubi ku ncuro yawe ya mbere? Oya nari muri team Satura, winje muri team Satura bigenze gute? Team Satura. Oya Landry yari muri team Satura n'umutipe twa Malove, je narakunze. El Malove ugyanze canke n'uyundi? El Malove. Ugiye muri team Satura? Ujya niwe yarajejwe kwemeza umuntu ko yinjira muri team Satura. Kuko ujya niwe yaraba capacity yawe. Akavuga ati ndagusha muri team Satura ntoyi cyane nini. Zari zibiri. Hariho nini na ntoya. Team Satura yaba mega mind y'abantu bafise ubwonko na Team Satura y'abana. Wewe washikiye muri Team Satura y'abandi nini mega mind nini rero gute? Naguze carte memoire ya Irandri namugura 7,000. ya Irandri promoter. Carte nawe yari muri mega canke yari muri mega. Yari umuntu akuze, yari umuntu akomeye muri Team. Mugabo urumva Marove yaramurenze. Marove yari umushefu, yari mu bashefu. N'umutipe twa Pacifico. Ndamubona Pacifico. Fico. Fico yarimo nawe. Ujya niwe ari president wa Team Satura. Sindiga men. Niwe ari president ujya Fico. Rero jewe na Irandi yanhijaga telefone kwe gatoyi. Kama tuzi. Ya Sadbi ndayumviriza nka yose ndayiririmba. Ati bro uri umufana wa Sadbi. Umva wewe wakoze examen kugira ngo uje mu team ya Sadbi. Ariko examen nayikoze nawe ntiharazi ko ndakora examen. Uraje
baragushikanyemo wasanzemwo muri team wasanzemwo muri groupe wasanzemwo Satubi canke uramaze igihe utaramubona yararimwo muri groupe ariko yayaga gake n'abajiste Gaere barimwo ba Double J yareka Double J muri team ya team Satura Double J muri Double J umufana wa Satubi bya none nijwi ntuzi yuko Double J est inspiré par ijwi rya Satubi ego na Double J est inspiré na Satubi burya Double J ngira no gukora umuziki yabikuye kuri Satura mugabo kiriya gihe Double J yari muri Iko yari muri Iko yari muri team Satura yagiye kuva muri team Satura aja muri Iko Music canke yavuye muri Iko Music aja muri team Satura yarafise target ziwe kuko abantu barashaka ko bari mu mugwi ariko badafise ideologie zimwe badafite objectif zimwe twebwe dufite objectif yo gukorera Satubi tumukorere aduge tumushikane kuri ba Double nawe yavuga ati je muri no azomfashe nimba azompa Double yaje nk'umustar ashaka kudugira ku mustar arenze we nawe ucuza nk'umuntu asanzwe ashaka kudugira ku mustar mugabo w'umupromoter voilà donc kwamamaza ibikorwa byiwe ko general aja ku ma studio utavuga indirimbo ya Satubi tukashwana nkanacora ati nyimbo ya Satubi none muri ivyo byose Satubi yamenya kuri uri kurapambana kubwiwe yarabibona Satubi n'umuntu akoresha imbuga cyane jusqu'à maintenant ukora arakubona kandi agushigikira mumaze gushika kwa Satubi hariho amakuru avuga ko Big Fizzo yashatse kwiba promoter Satubi kuko Satubi tumufata nk'umuntu yugure zino mbuga ariga no kuzivyinisha arafoma na promoter umusiti ko turabona babikazemwe barimo na randi promoter mugo maze gushika ku mbuga mukagaragara mukageza umuziki we kure hari amakuru yemeza ko Big Fizzo yashatse kugira gute gukubita kunoke Satubi kugira ngo umutwa promoter byagenze gute bro oya ivyo sino vyemeza jewe nk'umuntu ndabizi neza kuko Fizzo yamye ari umuntu akundwa kubw'ibikorwa ntiya force umuntu kumukunda Fizzo Fizzo nta kintu kimwe yigeze arema iki kintu ngo reka donc bijya bintu ibititanga imona kazoza Fizzo we ntiyigeze abibamo ivyo bintu yaje nkuko Fizzo yari umuntu yazi ko ari gihangange azi yuko mwese murabafana biwe rega nta muntu yamwanka Fizzo meme natwiwe tari muri team Satura Fizzo fete mwaje musanga yarubatse empire yiwe mugabo bivugwa ko Big Fizzo atigeze yigisha abantu kugira kuzinisha zino mbuga paraporo ya Satubi Satubi niwe yabiremye ibi bintu Satubi yaratwigishe no gucreate page abantu reshiga ntibari bazi ingene page zicreate rega nta muntu numwe nga mu Burundi afise page ya Facebook ataciye kwa Satubi cyangwa atabibone ku bantu baciye kwa Satubi ntabaho uyu muntu akozara zagaruka kuri aza kumbwira na Linda Lacosta ivyo rero Linda Lacosta arico yizi kuko bigenda kose kazogarukako ndayizi ko cyane nzi yuko ari umuntu afana Satubi nimba ari umumama cyangwa umusista sinzi ariko n'umuntu akunda Satubi cyane Linda Lacosta ivugwa yuko ari ubuga Satubi akoresha ubwiwe yiponda akanisubitsa sinzi kubera telefone ya Satubi burya biragoye kuyikorako telefone utayikoze ko winjire muri Facebook urabe ukatubona afise ari mu admin kuri iyo page we cyane kwitaho fisa amatsiko yo kumenya mumaze gushika muri team Satura ugacushika muri Mega uko bigenda kose warahuriyeyo na iSuper iSuper mushiki wa Satubi byameze gute hagati ya iSuper na Satubi n'abari muri team ya Satubi kuko rimwe na rimwe baravuga yuko iSuper yashatse kujwa hore ya Satubi ugeza no munsi ngo vyabe tirakunda kajera kuba ari iSuper ubwiwe no kuba ari manager wiwe kandi atari navyo oya urabona iSuper fise don yo kudija urabona muri team Satura ubuzima twe tubayemwo umwe wese Satubi yara muronderi iki nashoboye arakimushiramo kandi arakimwigisha ko Satubi yazibintu ashoboye je nasanze ashoboye ibintu byinshi ushoboye kwandika yarakwigisha kwandika ushoboye kuvuga yarakwigisha kuvuga urumva ushoboye gutamba ivyo bintu babigushiramo ku neza ku nabi rero ya muri team Satura yariho muri team Satura yariho nka mushikiwe ariko ntitwari tubanye nka mushikiwe ntabwo twari tubanye nka mushikiwe
urashitse muri team Satubi uratangura pambana baragukoreye page byacu bibandanya ni wayikoreye donc Satubi yarakutubwira ati yarafata umwanya mu ijoro akatwigisha ingene dukoresha imbuga bati créer page cha muri Facebook yo Facebook nyene tuja muri créer la page niwe yabitwigishije vraiment créer page ijambo rya mbere je nibuka yavuze jewe inshinjiramo yatubwiye ati urazi yuko ushobora kugira Facebook ivuye muri Facebook turatwenga ati mzee nawe ivyo bintu igihe wamaze kwa Satubi umwanya wamazeyo ni igiki komeye wamwigiye ko uvuga ati vraiment nuno munsi ndakimukesha ni igiki kandi uvuga ati je kweri Satubi imana yo mwije inco cabona naragombe ko kino kintu wicuze ikintu cyambere cyo kwanza namukuye ko kiri donc ari nk'ubutunzi bugiretse ku bundi ubwonko gukoresha ubwonko bwa kwa Satubi nushaka kuba yuri kijuju oya hamico wungutse nakwico wahombye sorry oya nta nakimwe nahombye cinarungutse rego maze kunguka none ugaruka uhomba gute wungutse koresha umwanya ntacohombye kwa Satubi kwe nani ngeso zibi wakuye eka kuko kano no musi wewe bivuga kuta ukwatanukaye n'umugore oya ivyo nibisa ivyo byavuye he kandi umuntu umugo wakuranye indero kandi waciye muri management cy'ubwenge ivyo gutwara umugore gutandukana kwa Satubi nibibaho ivyo Satubi akorana n'ubwonko bwawe akorana n'ubuzima bwawe mugabe kiboneka nuko nimba yakuranye n'ubwonko bwawe ntakwe n'ubuzima bwawe wateza ko waramwize ko basi kumanaginga ubuzima bwawe nk'umuntu w'umugabo rindira gatoya kumanaginga umuntu bwawe nk'umuntu w'umugabo uburyo umunsi cyatwo turabona uri kuravugwa koko wavanye n'umugore cyangwa ufise abana mu gahinga uramaze kubona post yanje ko filima ngo je twaravanye n'umugore bimeze gute basi nibanga ryanje vyaje gute jewe mu bisanzwe abantu ndabashikiriza ivyo je nshaka kubashikiriza sindabashikiriza ivyo bipfuza ariko amakuru hari nuko warungitse umudamu hanze uginoti hama ivyo yakubwiye izo noti ziza gukora ntiwazikora bro you not serious sawa namurungitse hanze nginoti namurungitse ku mahera yiwe ku mahera yanje ku mahera yawe hama tangura kuyunguka rindira hama umuryango utangura kunguka mugabo wowe ucufata za noti mwokungutse mwiyubakemwo mwubake n'inzu kandi umaze iminsi utoza amafaranga amabati usaba intererano yo kubaka inzu urumva aho kubaka umuryango kandi umugore azoshika ahantu ha bien wewe wace wigira hanze wironderera ababebi kutarivuga yo ababebi ababebi bahenagiye kurondera jewe je koresha umwana ubuzima bwanje n'ubuzima bwanje nyene kuko jewe nabayeho mu buzima abantu bo kumbuga batanze nje nabiyeretse ndabigaragariza ati jewe ndikoresha umwanya sivyo rero ibi bintu nihagira umuntu numwe afata uruhara rwo kubijera cyangwa kubikontrola cyangwa kubimbaza ko ibintu birebire ubu n'ubuzima bwanje no musi nshatse no posting ikintu kandi kikabatangaza sivyo nibamenye yuko jewe ndi umu content creator I know ivyo reba any day no babizi babizi mugabo twarabonye video ibintu vy'iwanje n'umugore wanje niba bibemo cyane ntidusha ko bibamwo cyane ntavyo botahura ntidusha ko bibamwo cyane ubwo twabonye bija kumbuga sivyo none twabonye je narabonye video ya Mama Gi imara hafi minota 8 yicuza kubana nawe avuga ati jewe amafaranga n'inzu gosha umwanya munaniye kumara avuga ati Gi umwana wanje wa mbere indira gatoya ati Gi umwana wanje wa mbere asiga visa Madrid ati kandi kiri naco asigara umwana wo mwibaba arikubitira icupa na papa we bita baranakesha na papa wiwe nta mwana wanje n'inzoga bimeze gute no nta mwana wanje ari umwana wo mwibarabara umwana wanje ari muri entertainment kubera nayimushizemo nta muntu ashobora kuraga ibintu adashoboye ukoresha umwanya ubwo ntiwanyarutse gushira umwana mu entertainment nimba naranyarutse ni ubwonko bwanje nico byanyeretse ko niza kunyaruka kuko na Justin Bieber yamenyekanye akiri umwana
Madogo yamenyekanye akiri umwana rero jewe kushira umwana wanje muri entertainment Jesse sindi uwa mbere ndabikoze kandi ushize y'umwana ikintu umwana akiri muto akagishobora nubwo n'ubuhanga icyo ndakwiye no kugishimirwa reka tuzimye mikro twiga inyuma ya mikro gatoya sivyo none uriya mukobwa bavuga yarahari yatumye uvana Mama G tuzimye mikro twazimije oya urabona Rubambo jewe nagirizwa byinshi jewe muri no entertainment nkorana n'abigeme sivyo kugendana n'abigeme biratandukanye cyane no kubana nabo mu bundi buzima je nashobora gukorana ikiganiro n'umukobwa nuko we uri umuhungu urumva umwanya tumaranye ngaha turindiriye bateri turinde dusharije amatara urazi ko ako kantu kari gakenewe sivyo yabura umwigeme ufise ino media ushaka dukorana ikiganiro abantu bari kutubona bari kwiyumvira ibindi bintu ko dukundana dusohokana tetre ntibari kwinitaho kamera cyangwa ibiteho ngo bagira bakora ikiganiro no abantu reko ivyumviro vyabo jewe sinigera ndabigwanya oya iyumvira icyo ushatse icyo ubonyeje amaso voilà kibaye ikiganiro cambe nibaza ukoze nyuma yuko ugianiye ikibazo na Mama G tukabona kuri social media kandi abigaruka kubera ko nabonye kuri social media ko sinkunda kwinjira mu buzima bwabo bakanye message kuri Mama G ubunyene ndamukunda really ndamukunda kandi nzogwanira urukundo rwiwe koresha umwa amanuzana inde oya nta mukunda abakobwa beza ni babiri kwisi ni Mama G na mama niho bigeme beza na mama wawe na Mama wa G na mama wa G twibandanirize uko biri kose uri inshuti magara ya Benturo uri umuntu uvuga ko ari hafi cyane gose cyane ko Benturo aciye muri Empire Avenue EOC nawe mwarabanyeyo muri inshuti muri rusange mu bantu bamaze guseruka bakanifata n'ama video bariko baratakambira Benturo umenga sindakubona ndamaze kumpostinga ndamaze kumusabira ubufasha na post nziyo post peut-être nayo wabonye update nta ribi giwe jewe nta kibazo bamwe bakavuga bati entertainment ariko yateguye igiteramo ku bwa Benturo kugira ngo barondere ubufasha abandi bakayibona ukundi koresha umwanya bibona gute icyo giteramo cyari gikenewe kubera na Benturo ni umwana wo muri ghetto Benturo si umwana yakuriye mu muryango w'abagwiza atunga bande n'abande Benturo Jenny wabo ndahazi mama wiwe bafungura arapambana kugira bafungure nta muvyeyi afise nta papa afise umuvyeyi ni wapambana kugira abana bajya afise batoyi biwe donc arakeneye ubufasha tu gerageza ro guhuza ibihe bibi Benturo arimwo n'ibihe vyiza Bface on the floor arimwo kuva ku munsi wejo turabe icokogwa kuri Benturo dufate kubihe vyiza Bface on the floor arimwo urabona Bface no munsi arafite mariage umengo no munsi Bface akoze mariage ejo no munsi samedi no munsi dimanche dimanche aho yakoze dogo waraye samedi yarakoze mariage ejo Bface yaragiye kumuraba je ndabizi yaragiye kumuraba kandi yaramuterereye ariko nategura igiteramo kuko Bface andofronyere kugatwe kiwe canke entertainment ku giti cabo yarega bihera kuri umwe gashika kuri 10 mugo twabonye Mukombozi na Masterland babirimwo Mukombozi ndaza birimo cyane ko hariho na groupe n'amahera ushatse gutera Benturo aca kwa Mukombozi nje ndabizi uko Bface bazi impamvu Bface Bface ni mu artiste muri top 5 njye abarimvye barundi bakaze Bface arimo muri top 5 apana top 10 top 5 Bface arimo uvuze ko Bface on the floor ari muri top 5 y'abaririmbyi bahagaze nza mu Burundi uwa mbere ninde
uwa kabiri ninde, uwa gatatu ninde, uwa kane ninde? Nta wa mbere ahari, nta wa kabiri ahari. Bro, hari abaririmbyi oya Rubamba. Even Satubi wakuri wiwe. Oya none harabayeho amatora biritwa baravuga ngo uyu niwe king. No, mugabo turashaka gufatira ku statistique. Uyu muziki wacu turashaka gufatira ku statistique duhabwa n'imbuga. Niwe wa mbere. Ingene bitwereka. Ariko Kiriku nawe kuri aha nihi yari wa mbere. Erega ukoze hit. Urabona ukoze indirimbo. Erega nari noji. Urana nari noji. Yarigeze kuba wa mbere nga muri no game. Urumva? Na Double J yarigeze kuba wa mbere muri no game. Mugabo hariho itandukaniro iri hagati yo kuba wa mbere kubera hit ikugize uwa mbere muri yo miss no kuba wa mbere w'ibihe byose. Oya urabona? Twe muri no game. Ino game yacu iratandukana na game ya Tanzania. Ora game ya Tanzania. Diamond nta numwe nta n'umwaba bahari. Numwe. Urumva aravuga rikijana niwe akora amahiti niwe abijejwe ivyo bintu. Ariko ahi wacu uno munsi urakora hiti ejo uyundi arakoze hiti ndarakoze hiti. Urumva kuko ubiravye na Masterend yarigeze gukora amahiti muda na Mbidata yarigeze gukora amahiti. Donc ino game yacu atari Sadbi nyine aguma gwana atashaka kuyirekura. Abandi baraza bakagenda. Koresha umwanya. Ino game yacu burya irimwe amahera vya vrai. Ino game yacu amahera none bipfira he kugira ngo tumwe tubona Satubi na Big Fizzo bahagaze neza kandi abantu bose bakora amahiti kandi bashamwa amahera basema clip meza audio nziza mugo tukanumenga n'ivyo umwanya mutoyi. Ntabarimvye uri kubabona bariko baragenda bazima bayongobera nkuko utabona impamvu. Urazi impamvu bazima? Ntibazi ico bita rezo socio. Burya Sadbi kina basumbya impamvu Sadbi atazima nukubera azi gukoresha rezo socio. Satubi yaraje akora imbuga ziwe akora aba promoter biwe. None no murimvyi wese aje arondera promoter biwe. Sadbi ntiyakoze aba promoter. Sadbi yarakunzwe arabona ati je ndakunzwe. Reka nubakire generation ziriho no munsi zizonabaho. Kuko izo generation yubatse ziriko zubaka izindi niyo mpamvu umwana wanje nanje ndiko ndamwubaka ndiko nubaka generation yejo hazoza ko naje ndiko ndagenda rega naje ndiko ndasaza. Uramaze kwihebura? Uretse kwihebura ndabibona yuko najewe hari ubuzima nzohitamwe mu nyuma kuko je ndo muririmbyi rega sindi artist. Sivyo? Kandi aya maposti nkora izi mbuga nkoresha hari igihe nzobona yuko nkwiye kuja mu burimyi n'ubworozi nkwiye kubireba. Ariko nkavuga ati umuntu azokwamamaza ibintu vyanje n'umwana wanje reka ndamwubake. Niyo mpamvu wubatse gi nanje ndafite rega genge yanje. Mbegi niwe wenyene ufise? Oya si we wenyene. Sabana bangahe bro? Yarafite mutayi wiwe. Sabana bangahe bro? Abana kintu ne cyo twavyaranye abana babi. Tuvyaranye abana. Mamagi. Nigwe gushitse uvuga Jima Magi twavyaranye abana babiri. Tuvyaranye abana babiri. None harabandi then ibindi sinzi. Ibindi sinzi si norinza kubiduka goce. Ariko tujima ya micro none. Eka. Yo bangaje were ryo kuja nyuma ya yaki. Reka twivuye mu buzima busanzwe twigaruke mu muziki kawaida. Nuye muri ivyo mu Burundi. We nk'umupromoter maze mwigiye kirekire. Nk'umupromoter yaciye kwa Satubi. Nk'umupromoter kandi akoreye kwa Akes Dan. Igihe kitari gito. Nuye umupromoter niwe muririmbyi. Ubona wobwira ati wewe urasezera game hakiri kare. Ubivemwo. Ti kuko jivyo ndabisha amaso. Wewe industry urayishaka mugo we ntigushaka. Ibintu abiforsa. Ibintu abiforsa uvuga ati je kwe. Urabona je ngene meze. Mentalite zanje ntizinyemerera guca intege umuntu. Kuko ndazo muziki uraru. Twige kuvugisha ukuri koresha umwanya. Urazamvira kubwiye nkuko. Ni kubera ndabikura kwa Alvin. Alvin aje ndakoze igano mu Rwanda. Hama baza kumucira urubanza mu gano kirano yaciye yagiye gukora ku televiziyo ngayi wacu. Hama aravuga ati yishe umumesha makuru ati wari kuryoherwa mbeshe. Aramubwira ngo wapi. Na bamusubiza ngo kubera ikintu nangahije nuko navugishije ukuri. Twige kubakebura. Nimba tubakunda. Reka renda kubwiza ukuri.
nturondera ukuri unshakamo rondera ukuri jewe ngira ndakubwira sawa je nta murindi nigira ncintege umuziki ndazuraruhisha wiye tuvuge ko na akora umuziki neza abaririmbyi barakwiye kumenya yuko bose batangana kandi batanganye ingufu sivyo muri no gihe muhari abaririmbyi bakora umuziki kubera bafite amafaranga yo gukora clip no kuri audio sivyo hari n'abaririmbyi bakora no muziki atana amahera yo gukora video banaronka kenshi canke audio ariko bafise talent kandi nawe mu babuze amafaranga yo gukora video urimwo urafite ndimo na BK Ivan James indirimbo nyinshi mwarabuze amahera yo gukora ama video mugabo gumutereza basaba amabati ndabasaba ugumutereza amabati ngo ngutereza n'amavideo ya video je sindisere n'umuziki umu artiste nta mpano mfise uterenga jewe ndirimbye baze bumviriza ivyo naririmbye ingene naririmbye kuko ari zo mpora numva ngo iraryoshe vraiment indirimbo iryoshe suko ari uko bufise tara irenze cyane oya nuko ubufise ide basi ubuzi nuko ubuzi gukina n'imitwe y'abo bantu uri kuraririmbira kuko na stage ntiryohera ushoboye gusa kuja ufite amahiti menshi stage ishobora umuntu azi abo bantu ivyo bakeneye hari stage ishobora kuja ku muntu w'umuraperi akayijegeza gusumba umuntu afite amahiti akarorero dufate nk'esho yoba yabereye nkaho mu kinama hajya kuri zone hajya ku kibuga umuraperi ashobora kuyijegeza kandi atana indirimbo bazi ziwe batamuzi ariko kubera abantu bari muri iyo concert n'abantu bo mu isite n'abaniga n'abantu nyene babasazi ariko stage yo muri ville ikenera talent ntugenda uzana ama hip hop urabona dufate example nka Munago ari ahantu wowe yojegeza na Fizo yojegeza na Sadbi canke Rinoji kandi afise amaririmbo azwi cyane iyo people abo bantu bahari donc bakeneye kumva vibe bakeneye vibe ntibakeneye bimwe umurimbyi uzubona ngo twendera amatusendereye kroya bacane urumva ivyo reje iryo banga reje ndarizi iyo example ndaguhaye imwe rero jewe nanje ndashaka kuririmba ukaryoherwa umuntu agakunda ivyo muri make Munago ivya prepara ntashoye umuswe kuja guperforming abantu muri centre ville yigire hehe muri rusange kubera iki uya kubera indirimbo ziwe why none wumva ko uvugisha ukuri kuri Munago ugatinya kuvugisha ukuri ubwira umuririmbyi ubona ko atacha zovamwe ariko none amafaranga umubwiza uko ati genda worora udukwavu mwana wa mama ivyo tubona ngaha hanze nawe Munago n'umuciye intege zo kureka gukorera show muri ville akigira handi sindamuciye intege ahubwo iyi ni nk'impanuro no bandamuhaye amenye yuko public yiwe atari ya centre ville public yiwe ari muri baba people bo mu Kamenge na Kinama sivyo kuko abantu bahariya bigira VIP cyane mugabo uko biri kose nyimba bigira VIP barabisa babagiza VIP ni bande babagiza aba VIP mbega babagiza VIP bo ini wacu nabo nyene boza bagafata bojyako abo batumye bumva VIP oyo nabonerega ntibatsa kuko nabone urabona ivyo yenda kubwinda guhe example urabona December iyo sho ndakubwiye nyine mu Kinama yosumbwa vibe na jewe kuri stage kuri kwimana arafise isi yiwe nino hariho iyindi si mvugira ame bro warabihevye kugira uko Kazima rima ya mikro uko narahevye ububeshi mpeba gusambana sinkiri gisuma ubu ndashima Imana narahevye kwisambana none nararongoye shimwa Mana none kwaturanira ucurarongora Mama Gi nawe acaravuga ati ararongoye muvuye inyuma none warongoye ndi Mama Gi niwe narongoye harundi mugore nje kandi indirimbo yasohotse waramaze kurongora Mama Gi oya indirimbo rero ntwifate serie n'ubuzima bw'umuntu umuririmbyi ashobora kuririmba ibintu bizobaho canke ibintu byabayeho
kandi wewe ibere mu buzima ko mwebwe aba bantu bumva indirimbo yabazi muri studio ngene umuntu abameze muri studio none ndirimbye ngo narahevye ngo narahevye urumogi ngo si naritandukanije nabo none mbe urazi ko ushobora kuririmba ivyo umudemare ngaho canke amacupa y'inzoga arenze angahe ari ngaha kurindiriye sinzambwiye ngo byagenze gute Bface yitegure gusora kugira mariage agaca so ndimo ari kumwe na Ibra mu ndwi nyene azogira mu mariage agaca atambana n'abakobwa ibatsi bro umuziki abantu ntibawufate umuziki ni ibintu bitari seriye ntabwo ari ibintu biri seriye ni bijinga umuziki jimingo ni nka virisi kanaka yabayeho abantu bisanzemo kandi ngugiye mugura kuhe cyo kurimba indirimbo y'Imana gospel uri kurana urumogi uri kw'Imana ngugiye ngo ntavaye umuziki uvayo gute na Frank Jenso Katreve no baracagwana n'umuziki mugabo Frank Jenso Katreve aramerita kwandanya umuziki acu mwagiriza oya ntamerita kubandanya umuziki kubera iki kubera none umuziki ko yahitinze wamuhaye iki bijya nyene tumubona n'ivyo wamuhaye oya bro umuntu notera imbere none uretse Joe Cookie umuziki waguhaye iki umuziki ikihe nyene urahurasa ko ninzinaniye guhe bro umuziki dusaba intererano none fenomene y'umuziki jera naniye gutahura none ko ikuguma kandi akwane gutahura urabona umuziki yaba atari ikintu imeze nka virus na Fizo aba yaravyirekeye akiberaho ubundi buzima ariko nubwo uronka amahera guta umuziki nubwo ubumuki umuziki utegerezwa hari n'abantu baba basirikare agafuma aririmbira ibintu byo mu ishamba by'ikirobere ariko akaririmba abone gusa ko yaririmbye umuziki manu fenomene yawo uragoye nk'ubu nka jewe dufate nka Fizo amahiti yakoze izina ryiwe icari jewe no namubwira ati mze acha muziki wa peti wafaye muziki ariko nawe ntivyo mukundira ko agenda ataraye muri studio ujya nasinzira urazi nk'indirimo afise ngira atarasohora nizo nyinshi gusumba izo yasohoye oya ngo muri entertainment ngo kugeza uno munsi nta muntu ngasumvya stock Madibada Classic yarigeze kuba kafise imiziki ishika amajana 2 muri studio oya yarabesha arashobora kuba yarabesha Madibada Classic urabona umuntu afite imiziki myinshi ahubwo nemera neza nirorira ko agumana anabisohora uranabiraba ati acanira utweni rodiyo uru acanira wakiri roriro na wengi ngwane yiwe ngashobora kwasura ibirimbo vya kera ubitari ku mwanya ntaco kazima n'indirimo mugaba batemye erega wivyo wita vya kera ega yarahibongoje umuhogo we warakoze akazi mbe urazi kugira indirimbo urinde uyumva yuko uba watwaye ingufu nyinshi uba waruhishijwe bien sûr rero kusohora ari uwiwe muta we umviriza gusa ko ijwi ari igihe reka twigire mu bindi tuganire muri innocence ubu twicaye ngaha uramutse uri kumwe n'abarimvyi bose bo mu gihugu c'u Burundi bose mu gihugu c'u Burundi myicaranye ukabura telefone ukayibura neza utigeze haguruka ngaho ikagenda woyagiriza ndi nka Baudeni no imwagiriza Baudeni urane copyright woyagiriza nka Baudeni mu baririmbyi b'abarundi twicaranye kubera kurenganye ba BK urenganye ba Munago ba Dramati ba December abo ba Melanin baratandukanye cyane mutana na Baudeni we umuziki wanse niwe ubukene bwishe niwe yiba gusuma abandi bose umva ko cyo uvuga ati je telefone yanje ijanywe na Baudeni ni uri kurabivuga kubera iki none wumva ko telefone ibuze uri marimvyi bose bo mu Burundi woyishuza Baudeni ibyo sinda kubisigura aho je nahejeje murazi nanye tugene muri parti nibaza ko nshaka ko tugizanya ukuri tubwize n'ukuri abaririmbyi twakuri inkoni ugishitsi kuko nimba uri mu promoter nka mu promoter tugomba kwigisha canke kubwira abanyamuziki ibyo tubona bitagenda neza siko bimeze yego
niko bimeze ego uroka ariko bimeze je tu vois uroka ariko bimeze je nawe tugiye kubwiza ukuri abaririmbyi bo muri entertainment y'u Burundi tubabwikiri ku mutima wacu bwiza ukuri Satbi icyo ushaka umubwiza ukuri message ushaka kumuha ni iyi attention Satbi je nshatse kumuha message no muha message nyinshi gusa nta birenze kwera we wenyine arazi ivyo arimo ariko novuga yuko hariho ibintu donc hariho life abarimo ukabona neza yuko donc Satbi arakunda intambara cyane ntakunda kwitambana arakunda intambara cyane ariko ari intambara yishiramo ugasanga zira mudekoneye yarashaka nko kwataka nk'umuntu artiste nyine ntiyibuke yuko amukuriye hari igihe Satbi bashobora kuyibagira yuko akuze uko niko kuri uwo mubwira akona akantu ka mbere donc urabona Satbi ingena ameze aratandukanye cyane ivyumviro na Fizo Fizo muta ubuzima bwiwe azi ko ari umuntu akuze urabona ico cyonyene urashobora no kumupostinga ukamuponda nta kwishure akazogaruka nawe azi yuko agukuriye ariko Sat nawe arashobora no kwibagira yuko agukuriye akaca kwishura akakwatakira kandi wewe wari kuramuprovoka bwiza ukuri Lolilo oya amazi yaramaze kurenga inkombe amazi yaramaze kurenga inkombe kabisa gute Lolilo yaramaze kurenga inkombe ayo muziki nta kiwuhevye kuko hari ibintu yakoze aho inyuma gatoyi vyamaze kwica vyose yarakoze show ya 2000 francs kwinjira none se amahera samahera urayagaye cinda yagaye amafaranga ya BRB bro the audio urazi audio amahera igezeko audio muri studio apana ko iBreezy audio na mic hajya mu Kamenge urazi audio amahera ayikorerako donc Lolilo agire gute rero video urazi video gukota kamera amahera bigezeko ukachukora show ya 2000 francs Lolilo abigenze gute oya ntabihebe nabandanye gusa amazi yaramaze kurenga inkombe Lolilo yamaze kujaganya mu bisanzwe Lolilo izina ryo yaramaze kuritabagaza nirutabagaza yaramaze kuritabagaza uyu ni muntu numva ko twabwiza ukuri ni Alvin Smith oya Alvin nta kuri wo mubwiza ujya n'umusazi ujya n'umukomedie n'umumuzicien ujya n'umuvlogger ujya n'umu tiktoker ujya aragoye ujya nta mpanuro nimwe wo muhereza afise impanuro ziwe afise monde yiwe yibereyemo ujya n'inkanje tubwiza ukuri tutabeshe Munago tuzi nka hard flow Munago oya Munago ragwe kubwiza ukuri kwera ujya afise talent afite kandi aracara umwana aracakeneye gukora ibintu byinshi kandi Mona na ni ba West bavuze ngo ibi bintu nabivemo ngo sivyiwe Mona wari twabonye post twabonye post zizunguruka Mona wari avuga ngo Munaga bihebe oya ingira yabivuze muri fasanse ya promo yo kumupostinga gusa ariko nta Mona yohanura Munago guheba umuziki kubera oya Munago nese umunyamuziki mugenzi we erega Munago abantu ntibaramubona haburi cyo nego bamubona Munago ntarakora hit oya nigihe gusa nigihe ubwo nimwe muri ko bamwima promotion cyane ko afise indimbo zishasha zikurikirana guha promotion muri rimvye igihe cyonyine nico kivuga umuntu ico gisigura umuntu asora indimbo yicare muhira none asabwa gukora gusa kuko urabona hari abantu ngabigize yuko ngo aba promoter ibaze ukacubona nka promoter Dora Capital ariko araca intego muri rimvye yarabwiye Melanini ngo ibaze we Melanini boy uraza amahera amaze gushira mu muziki wowe promoter Dora Capital gupostinga umuntu bitwara amamega ngaye uzorabe kugira post ije kuri FIB bo sidejiga
par jour ya 1500 wowe uzo posting ikintu curabajiga zagiye ingene zingana ni nka ni 0,0 point urumva nta bintu na bimwe bigusaba umuntu rero ataco ufise wo mwongerereza nta n'ububasha ufise bwo kumukurira ko n'ikintu na kimwe. Tubwize ukuri Fernando Fernando muri nawe n'umwana mwiza arakira abana bibujumbura Igitega ujya no muririmbyi ujya ari muri generation nyinshi ko Fernando ni muzika aririmba urabona ko ari muri generation nyinshi arimbira bigeme araririmbira isi mu bisanzwe Fernando ujya no mu artiste ujya ntaco nawe ni ntaco no mushinje